iyo umuntu yakiriye agakiza ibintu nyamukuru agira ko ubwa mbere ahindura inyifato yahora agenderamo zitabereye. Ica kabiri atangura gufasha abandi guhinduka. Gahinda ni imvugo iri gukoresha cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho hariho n'ishirahamwe ry'abagabo risapotinga ico kintu, ikavuga yuko abagabo benshi bari mu gahinda. Kuri we nka Reverend Pasteur nk'umuntu yakiriye agakiza, ubivuga kwiki? Abagabo mu gahinda mumbabarire cyane, I'm very sorry. Umugabo aja mu gahinda bivanye n'amakosha yiwe. Aka kantu ndakavuga kandi abagabo bihangana. Igihe umuntu acumura ku Mana mwitanguriro ubutumwa, burya nuko hariho abaca bibaza ko ubutumwa bukwiriye kuvuga pasitori gusa, ariko ubutumwa ntibukwiye kuvuga pasitori gusa, bugomba kuvuga abantu bose. Nk'ishengero je ndongoye, guhera mu gwaruka ndamubaza tumaze kubwira ubutumwa abantu bangahe? Abantu babazwa nuko amashengero agwira, no kuvuga impwemu zabo ntizihuje n'amashengero. Mwese abakunzi ba Eric Burundi TV mudukurikirana ko bukeye ko bwije, ibuka kana subscribe nimba utarakana subscribe. Nje Simba from Seed intare mu manuko, hama ndi kumwe na Reverend Pasteur Egide Nduwimana n'umunsi mu kiganiro. Hari acigiye kirekire ntamubazanira mu kiganiro, ariko n'umunsi dufise ibibazo byinshi atanyishu dufise, twe tuje gutora inyishu ku mukozi w'Imana kugira ngo aduhe umuco dukomeze kwiga no gutahura byinshi. Ati yambo umukozi w'Imana. Yambo neza n'amahoro turashima. Ego Pasteur, tutaratangura ikiganiro hari abantu benshi cyane bandondeye banyandikira bambaza ati mbe kubera iki ubu takituzana Pasteur kugira ngo aduhe umuco, aduhe inyigisho. Turakunda inyigisho ziwe, turakunda amajambo yiwe, bansaba kunoza kubarondera. Ndabashimiye kwanza ubwa mbere na mbere ko namwashoboye kumpa umwanya. Nanje ndabashimiye kandi nabo bakubajije, ndabashimiye cyane. Ndabashimiye mwarakoze kunkumbura, ariko kandi ndabatumiye kuri Junior Church misi yose Sunday kwa Mungu niho mbandi kaze tuzokwiga byinshi. Pasteur, reka dutangure rero première question, twinje mu kiganiro nyezina. Ariko ikibazo canje ca mbere ni kibazo abantu benshi bakunze kwibaza, naje nateguye ibibazo bishika kuri 6 sha tuganireko. Ikibazo canje ca mbere kivuga ati mbe ku muntu yakijijwe, ku mukirisu yakiriye agakiza, kwahukana byo bavyemerewe? Vuze ku kintu cyo kwahukana, twebwe duca twisunga ico icanditswe, twisunga Bibiliya. Matayo 5:31 na 32 avuga ngo, kandi vyaravuzwe ngo umuntu wese yirukana umugore wiwe namuhe icete cyo kuvavanura. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi aba amusambanishije, kandi uwabira uwahukanye azoba asambanye. Inyishu rero ngo mandayitange. Bibiliya ivuga ngo, abaswahili bavuga ngo ni taraka. Kwirukana umugore namuha icete cyo kuvavanura ni bya bindi bita divorce. Ivyo kuwabishimye natange divorce. Hanyuma kandi Bibiliya icyongerera bivuga ngaha ngo ubuzomwirukana atamuhoye ubusambanyi cyacu ubusambanyi, aho hantu azoba akoze ikintu cyo kumurungika kumusambanisha, nkaho umurungitse kumudandaza ati genda usambane. No kuvuga hariho kwahukana ufise icumuhoye. Muri make rero kwahukana bifise impamvu iba yavuyeko, ariko kandi Bibiliya iravyemeza ko umugore asambanye ukamufata, kumuheba niwe ufise ingingo yuko bikora, kumuheba canke n'umuhebe. Nuko nocishura. Ego murakoze cyane, reka tukigaruke kugira tukinoganze neza. Bishitse umugore ukamufatana icyaha cy'ubusambanyi, uvuga ati urarekuriye kumuheba canke mukagumana. Eske mugumanye urakeka ko ashobora kwirimbura ikosa aba yakoze, canke
ishobora kuba accident yabikoze muri accident canke ni icaha aba yarateguye gukora? Mbo icaha ubwa mbere umuntu kugikora muri action y'ibigaragara aba yaciyumviriye. Umuntu niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uciyumviriye gusa ubucumuye n'ubwo butarabikora. Rero mu yandi majambo kumubabarira ni kimwe mu nyifato mugiye kubandanya muzobana nawe, ashaka kugumuhanura ati byabaye ntibigasubire canke te ebana turavanako. Aho n'uburenganzira bwawe wenyene gufata ikosha, nuko nocishura kabisa. Reka tuje kuri kindi cya kabiri. Eske hoba hari itandukaniro riri hagati y'umukizwa n'umuntu avuga ubutumwa? Hagati itandukaniro riri hagati y'umuntu w'umukizwa hamwe n'umuntu avuga ubutumwa. Icambere coco umuntu wese amaze kwakira Yesu umwami n'umukiza ni insiguro kuba y'umwigishwa wa Yesu Kristo. Hama igikorwa abantu bose bitwa ko bakijijwe bakiriye agakiza, igikorwa no kuvuga ubutumwa. Burya nuko hariho abaca bibaza ko ubutumwa bukwiriye kuvuga pasitori gusa, ariko ubutumwa ntibukwiye kuvuga pasitori gusa, bugomba kuvuga abantu bose. Nk'ishengero je ndongoye, guhera mu gwaruka ndamubaza tumaze kubwira ubutumwa abantu bangahe, kubera nzi kuwa Mungu je mba niko nigisha. Abo nigisha no kuvuga ngo bavyige babitahure kugira nabo baje kwigisha abandi kuvuga ubutumwa bwiza. Rero iyo hari umuntu yiyise ko ari umukizwa ntavuga ubutumwa, uwo ntazi vyarimwe. Mu yandi majambo rero abantu bose bari bakwiriye nyabona ko bavuga butumwa. Abantu bose bati barekwe kuba bavuga butumwa kuko baba barakijijwe. Yego nuko nyene ya Ikindi kibazo shaka nenseremo mugabo ni cyari gikenewe cyane mugashaka kize ngaha. Eske burya kubera ki amadini ari menshi hoba hariho akarusho? Eske n'igihe dini ry'ukuri ryoba abantu bohurumbira? Eske ko ugiye muri dini bakubwira ati irya dini n'abanyamakosa n'abanyamafuti n'abanyavyantu bazoja mu ijuru, vyoba bihagaze gute? Mbo ubwa mbere umuntu wese atunga urutoki irindi dini akavuga ngo bajya ntibazoja mu ijuru, sindamuciriye urubanza, ahubwo uwo ntazi vyarimwo. Ubundi bwo umuntu wese yizera Yesu nk'umwami n'umukiza, nimba ari mu gikorwa cyo kubwira abantu ubutumwa bwiza, uwo kuri jewe n'amahoro menshi. Rero nagwanda kubwiza ukuri, nimba amadini aguma agwira, nico ndacita ko ari igikorwa c'Imana. Ifo ko ubutumwa bukwira hose bugashika hose. Nimba ubona abavuga butumwa baba benshi ku mbuga, bakaba benshi baguma bugura amashengero, nukugira ngo ubutumwa bushike mu makaritiye yose, bushike hose, kujya kwa mazi mu gisagara n'amatara bikenerwa ko kwira hose, mu buryo abantu bose ata muntu yiregura. Ariko shangaruke kuri iki naco mwakoze mukozi w'Imana. Abantu benshi barakunze kuvuga amajambo, guta umunwa bakavuga ko amasengero yabaye menshi, ariko ntibite kubona ko ububare bubaye bwinshi. Nko muri quartier ushobora gusanga ari ububare butandatu, ariko haje amasengero abiri induri kaciba. Byo bisiguriye mbo abantu babazwa nuko amashengero agwira, no kuvuga impwemu zabo ntizihuje n'amashengero. Niyo mpamvu rero birabajya, kuko ntushobora kubura umukinzi ngo ishengero yubaka impande yawe wumva amahoro. Basenze imizimu ibirozi byose tuwunze, urumva birakugambanira ati muze turahiye. Nibishoboka iryo shengero wona riranduza. Rero nushaka kunezerwa n'ishengero riri impande yawe uri umurozi, ishengero nushaka kunezerwa riri impande yawe uri umupfumu, ishengero nushaka kunezerwa impande yawe ufise ibintu wazinditse wahambye. Niyo mpamvu rero bajya uzobona babajwe cyane n'ishengero ryaje impande y'urupangu rwiwe. Ebana ujya afise ivyo yicayeko byamabisha bikanamuturira. Tugere kuri iki naco mukozi w'Imana, murakoze cyane. Nibaza abakunzi ba Eric Burundi TV bari gutahura byinshi. Ndi kumwe na Reverend Pastor Egide Nduwimana, ndabibutsa ukana subscribe, ndabibutsa kugera na like, commentaire zirakenewe cyane kugira ngo dukomeze kwiga inyigisho, kuronka inyigisho zitandukanye. Reverend shatuje kuri iki abantu benshi bakunze kwidogera bamwe bakozi b'Imana
bono vuga bafise amasengero amwe mu barongoye bakavuga ko benshi muri batakazi bafise bakora uretse ko kuba biteze amafaranga ava mu masengero basanzwe barongoye no mu bakirisu basanzwe bafise. Eske kuri ico nka wewe nk'umurevera pasteur umaze imyaka myinshi wakiriye agakiza, umaze no kuba ukoreshwa n'Imana mu kugura amasengero atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, benshi bagakizwa biciye kuri mukoreshejwe n'Imana, mukabishobozwa n'Imana mugatuma benshi bakizwa bakira agakiza. Eske uko kuko abakozi b'Imana benshi bidogerwa n'abantu ko atakane kazi bafise inyuma y'amasengero bafise, byo bahekaze gute? Mbo abo bavuga ko abakozi b'Imana atakandi kazi bafise biravana, ariko kandi nagomba nibutsa ababivuga ko rimwe na rimwe baba bariko baribesha. Uravye nk'amashikanwa ishengero ritanga ku munsi, ni ukuvuga uko ishengero ritanga amafaranga menshi niko rifise na consommation nyinshi. Nk'akarorero nk'ishengero ndongoye nimba ririmwo insirimazi miliyoni nk'akarorero nka 50, ni ukuvuga chaque dimanche buri wa Mungu rishobora gukenera amafaranga atari munsi y'ibihumbi 100. Ni ukuvuga ajya amafaranga rero bashikana arashobora kucaja gukora ibyo bintu by'amayinsirima n'ibindi. Ni ababuze umuntu yaraye inzara atagenda ati pasteur biranse, mwari mu biranse, bakamugurira ubufu bakamugurira ibiyaga akaja kwifungurira. Rero abapastori nabo sinibaza ko gutungwa n'ishengero bihagije gusa. Ndavyo abapastori benshi usanga baberewe, usanga bambara neza. Rero ndavyo amafaranga amashengero ashikana n'ibiki, sinibaza ko ishengero ari ryo baritonze umupastori gusa, barafise ibindi bakora gusa no kusanga biri private badashaka kubivuga. Dufatiye kuri wewe Revera Pasteur, turamaze kubona urafise indimo musanze murima, turamaze kubona bimwe mu bikorwa vyawe, mugaba ku bandi ntavyo ntibiboneka. Eske kubera iki bo babinyegeza canke nta bindi bafise bo bakora? Dufatiye kuri population men kubavugwa ko atabundi buzi basanzwe bafise. Bo urashobora kuba wewe ubiyizi kubera unzi ukunda kubona n'ivyo nkora, ariko kandi sivuga ko abapastori bose baba mu Burundi abantu babazi bazi n'ivyo bakora. Nk'akarorero c'abanyeshengero banje ngaha nababwiye ko ndima, nta numwe azi ko ndima. Je mbi Bujumbura, bano b'Imana je mbi Bujumbura, sawa. Umuntu ambona mbyutse mu gitondo mfashe déplacement yanje ngiye mu bindi mu bikorane, ngiye mu biki, hari igihe mba ngiye mu mirima ko ngenda nambaye neza, nashaka kumenya ko nagiye mu mirima. Rero gashaka kubona nabera cyangwa ngo jya namashikanwa n'ibika oro nanje ndarima, ariko si ngombwa mpagarare ngo nyene ndabwira umuntu wese ngo je ngo ndarima, fise imirima inganuko, fise amatonga nganuko, ivyo no bivuga ndondera iki? Rero n'abandi ba pasteur ubuzima bwabo bashaka kuba bubayeho ari banga, si ngombwa rero baje ngangwa ngo dukora ibi nibi uba babaye abana. Sawa, murakoze Revera. Tugaruka kuri iki naco, ikintu naco abantu benshi bakunze kwibaza cyane, eske iyo umukirisu yakiye agakiza, ni ibintu nyamukuru ategeza kugira? Iyo umuntu yakiriye agakiza, ibintu nyamukuru agira ko ubwa mbere ahindura inyifato yahora agenderamo zitabereye. Ica kabiri atangura gufasha abandi guhinduka. Burya nta zindi condition zikenewe uretse ko yego vraiment. Yes, ijambo abagabo mu gahinda ni imvugo iri gukoreshwa cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho hariho n'ishirahamwe ry'abagabo risupportinga ico kintu, bikavuga yuko abagabo benshi bari mu gahinda. Kuri we nka Revera Pasteur, nk'umuntu yakiriye agakiza, ubivuga kwiki? Abagabo mu gahinda mumbabarire cyane, I'm very sorry. Bo umugabo aja mu gahinda bivanye n'amakosha yiwe. Aka kantu ndakavuga kandi abagabo bihangana. Igihe umuntu acumura ku Mana mwitanguriro, usomye Bibiliya urabona umuntu yatanguye kugicamwa yabaye umugore, sibyo? None
Imana ntiyigeze isavura umugore yariye, mugabo umugabo amaze gukorako akarya, ubwo nyene condition igihano cyaciye gitangura, ikosa ryaciye riboneka. Rero ikosa rya mbere abagabo bakora, barashobora kwinjira mu gahinda bivanye n'ukuntu bateguye kazoza. Rero ukuntu umupapa yagateguye niko gaca kamushira mu gahinda. Ni ukuvuga nk'ubu je ndafise abana baracari bato bato, gaca nangura guma ndabakubita, nkubitana nyina wabo babona, ni ukuvuga baguma bakura bazi ko papa ari umuntu mubi, ari gisisire ebana akubitana. Umupapa nk'umupapa adakijijwe, atashe yaborewe kumena ibintu no kubakubita, umwana wawe azotangura kwiga 6e agere mu windwi mu 8 atangwe gukora siporo, umunsi umwe muharire gatoyi akwipimeko, muharire gatoyi agufate abona arakuzungagije uradarangutse birashobotse. Nyina wiwe acamugira inama, turazi rero muzee wawe nashaka kunkubita muri ngaha ntaco muzee wamumaze, muzee rero ca wicanganya baca bagutora navyo kuri polisi kamba, none ufise nk'ibihungu 3 wakuze ubikubita. Nuvuga wowe abapapa mu gahinda ikosha bakora ntibateguye igikoshi, nukuvuga ugomba kutaba mu gahinda utegura igikoshi yajya nyene mu rugo, ufata bijya bihungu vyawe ukaguma ubikunda, ubimanuro nziza ubigira ibijama ntubikubite mukababajama. Nukuvuga n'ivyakura bizogusupport. Mama nubwo akora ikosa ugatunga urutoki bajya banene cyagwate mama wavyonze n'ahandi wagumye bahondera hamwe na nyina, ndakura yuzoja mu gahinda no guturubura uzoturubura ko barakubutura bakakugigiza. Kitu kingine, ikindi kintu uri umugabo ugomba gukora ibintu bituma umugore wawe aguma gukumbura, mahaba menshi guteka, kumufasha udukogwa. Nturubona stati yanjye je muramfata gakwavu nkagakaranga ajya ndiko nditegurira kazoza abana bijya koga n'ibijombohe bica byibukanye nahanda bitekera gakwavu no kwishure nende biherekeza bibona mama ndamuha kabizu n'ibindi atagumukangamira bibona badai igikosi ndagiteguye ninabona katagenda neza nkaba nk'ugangura bajya abana ni baca bamfasha ati mama hano wavyonze n'ukuri musaba ikigongo mutamane wakosheje none erega ko urongoye urugo ubusa n'umuntu arongoye quartier cyangwa arongoye kwanza nkatwe turaba pasteri ntidushobora kwemera ko umpasiteri udashoboye kuyobora urugo rwawe neza, kandi kuyobora urugo ni politiki, utegeza kwiga abo bantu ngene muzokuba mubana neza, bikunaniye ukazuca mu gahinda nta kundi. Okay, murakoze cyane Revera Pasteur. Nongera mbwira abakunzi ba Eric Burum TV, nari kumwe na Revera Pasteur Egide Nduwimana mu kiganiro, ikaba tukirangirije hano. Nongera ndabashimira ko mwabanye natwe kuva ku ntango y'ikigano gushika igano gihereje. Murakoze cyane Pasteur. Murakoze namwe, umwami Yesu abahezagire, n'abariko barakurikirana ikiganiro umwami Yesu abahezagire, murakoze. Amen.